Muy buenos días, amados hermanos y amigos. ndabaramukize bakundwa bene data nshuti zanjye muri hano. Mu by'ukuri n'umugisha ukomeye kandi n'ihirwe kuba Imana inyemereye kuba hano muri Palmira, Colombia, kugira ngo dusabikanye namwe umwanya w'ikiyago tuyaga ku ijambo ry'Imana no kw'ibyo byose Imana iduha muri aka kanya byambara imibiri mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, kandi bizane bikore icyo cyose cyatumye iri jambo riza kuvugwa. Kuri mwese namwe mwihuje natwe biciye kuri satelite Amazonas na satelite Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye, n'abazo kwitegereza hanyuma bakanasoma ibyo mu uyu mwanya biza kuvugwa. Ndasabye Imana ngo umugisha wayo ube ku ihanga ryayo ryose no ku bakozi b'Imana bose, na cyane cyane mu buryo bw'umwihariko kuri umukwizabutumwa Miguel Bermudez Marin. Imana imugumiza akomeye, imugumiza afise amagara meza, mu buryo bw'impemu no mu buryo bufadika byongeye. Muri uyu mwanya dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko mu kigabane cya 13 umurongo wa 34 kugeza ku wa 37 hatubwira hati: ni nk'umuntu yasize urugo rwiwe ajya mu kindi gihugu, asigarana abashumba biwe urugo, kandi ahejeje kugerera umuntu wese igikorwa ciwe abarira umuteramyi ngo yamagavye. Hejuru y'uyu murongo arandika ko ngo umuteramyi, iburyo nahacapura ko ibuye rikomeza ifuruka n'ibihe by'icengero. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi igihe nyene urugo azozamwo, namba ari ku mugoroba canke mu gicugu canke mu nkoko canke umutwenzi ukitse. Ngaha mu nyigisho zimwe za Bibiliya hejuru yo ku mugoroba arandika ngo guhera isaha 12 kugeza isaha 6, mu gicugu arandika ko isaha 12 kugeza isaha 9 zo mu gatondo, isaha 6 zo mu ijoro gusika saa 9, mu nkoko guhera saa 9 gusa sizere, umutwenzi ukitse guhera sizere gushika saa 3 zo mu gatondo, acapura n'ibuye rikomeza imfuruka, kugira ngo niyaza giturumbuka ntasange musinziriye. Ariko icyo mbabariye ndakibarira bose, ntimwame mugavye, murashobora gufata ibyicaro byanyu. Aha ku murongo wa 35 muri Bibiliya iburyo arandika ngo mu gatondo acapura ko inyenyeri ya Dawidi, yandika ko ngo guhera isaha 12 gushika isaha 3 zo mu gatondo, igihe cy'umuteramyi kigira 4. Ku murongo nawo wa 36 ku mpera havuga ngo kugira ngo niyaza giturumbuka ntasange musinziriye, acapura ko inyenyeri ya Dawidi. Hejuru naho muri marge hejuru arandika ko ngo ku mugoroba agakwego 1, 2, 3, 4 n'imirongo 4 mu uwo murongo hejuru ya Bibiliya kuri urupapuro. Ku mugoroba hanyuma ubwa kabiri arandika ko ngo mu gicugu, ibihe by'ishengero, ibihe by'umwijima. Mu gicugu ibihe by'umwijima. Uyundi murongo mu nkoko igihe cy'umumarayika w'indwi. Mu nkoko igihe cy'umumarayika agira indwi. Igice cya 4 nacyo canke mu mutwenzi ukitse, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'umuteramyi kigira 4.
mu gitondo umutwenzi ukitse, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'umuteramyi kigira kane. Mu gitabo cy'imirongo ku murongo 86 haratubwira ku murongo wa 731 harimo agace ko mu gitabo cy'ibimatanijwe mu butumwa bwiswe ngo igihengeri. Aravuga ati ariko mwibuke ibimatanijwe ibiriteguriwe guhishurwa, kandi umwagazi w'intama yajya avuye mu rusengero rw'Imana atambuka atera agenda aje imbere. Murindire kugeza aho twebwe dushika hariya muri ya saha, mufate cya gihimba cy'isaha aricyo aragacerere. Arandika k'ibubamfu ngo igihimba cy'isaha. Urusengero ruriko rurafumba mu mwotsi, nta kwingingira abantu kuhari, nta kwingingira abantu kuhari muri icyo gihimba cy'isaha. Murabona mwijuru urusengero ruriko rufumba mu mwotsi, nta kwingingira abantu kundi kukihari. Ikimazi cyarahavuye, ubu ni icicaro cy'urubanza cy'igihano. Nta maraso akiriko namba, kuko umwagazi w'intama utwikiriwe kw'amaraso warahavuye, aracapura ibuye rikomeza imfuruka ibubamfu. Kuko ibyo byo kwingingira abantu byari ibyo rero biba mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, icyo gihimba cy'isaha cy'agacerere. Arandika rero hejuru y'uyu murongo ngo igihimba cy'isaha cy'agacerere, uhereye igihe umwagazi w'intama ava ku ntebe ya data nk'uwari ahari yingingira abantu. Aha rero kugeza ubu turafise igihe aho igihimba cy'isaha cy'agacerere cyatanguriye. Igihimba cy'isaha cy'agacerere guhera igihe umwagazi w'intama aba avuye ku ntebe ya data nk'uwari ahari yingingira abantu mu 2009 kugeza n'ubwo ibyo ntibyari bwabe, kuko nko mu byanditswe no mu butumwa yarabivuze ati kugeza n'ubu igihimba cy'isaha cy'agacerere ntikiratangura. Rero mu yandi majambo kugeza ubu turazi ko guhera uho utera usubira inyuma nta gihe kiriho twoshobora kwibaza ko igihimba cy'isaha cy'agacerere cyari tatanguye. Ni ukuvuga uhereye ngaho utera usubira inyuma ntibyashobotse. Rero bitegezwa kuba uhereye ngaho utera ujya imbere. Kandi ibyo bitwereka ko kugeza n'ubwo muri icyo gihe hari hakiri ko haraba kuba mu kiringo cy'ubuntu. Muri ubu butumwa bwiswe ngo ni mango ki ku isaha y'Imana bwavuzwe imwe y'ukwindwi mu 2012 muri Cayeye, Puerto Rico. Dr. William Soto aravuga ati rero ni ingirakamaro kumenya amasezerano y'Imana, kumenya ijambo ry'Imana, kugira ngo umuntu amenye isaha turiko turabamo iyo ariyo ku isaha y'Imana. Ni isaha zingahe ku isaha y'Imana? Turi mu isaha mu gihe aho amasezerano yose ahwanye n'umunsi w'iherezo agiye gushitswa. Turi ku munsi w'iherezo dushingiye ku kirangamisi cya Gregoire, aricyo cyerekana ko kugeza ubu turi mu kimumbi kigira indwi uhereye kuri Adamu kugeza ubu, cyangwa ikimumbi kigira gatatu uhereye kuri Kristo kugeza ubu. Turi mu gihe aho inzamba y'iherezo izo biriko irumvirizwa n'abizera Kristo bose, hanyuma naho Isirayeli nabo bazoyumva. Hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba Imana izohamagara Isirayeli. Hariho amasezerano akomakomeye ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, vyongeye no kuyanga ry'Abaheburayo no ku mahanga yose. Ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo hariho amasezerano akomeye ariko azavuye ku Mana. Ni murabe Reverend William Branham
we yarifuje kujya muri Isirayeli ngo aheze ahindukirize ihanga ry'Abaheburayo kuri Kristo. Ngaha mu mayinga 70 ya Daniyeli ku rupapuro 41 muri iki ni kugwa 37 de las 70 semanas de Daniel, mu mayinga 70 ya Daniyeli párrafo 152 de umurongo w'ijana na 52 mu iyi version kumbure ni kuri urwo rupapuro nyene 152 w'ijana na 52 aho otra cosa cuando Billy mi hijo atangura avuga ngo ikindi kintu igihe umwana wanje Billy na jewe na mwene data El Baster twari turi mu nzira tugana muri Palestine. Inyuma yaho twari twahuriye n'abayahudi mu nzu ya mwene data Argan Bray, bo barabonye icyo gikorane. Luis Pedrus yararungitse ayo mabibiriya hariya, yaravuze ati wewe uzohamagara umugwi w'abayobozi bo muri Isirayeli. Ndagomba kuvuga ni atataraba barabi bashasha baza baragira ibintu by'iminsi mikuru yabo, ariko ugahamagara abayobozi nyabo b'abanya-Isirayeli bagakoranira hamwe. Twari twarasomye isezerano rishasha, turazi ko niyo Mesiya yaza ko we azotubwira ibi bintu nk'uko byagenze kuri wa mugore w'i Samariya. Turazi ko Mose yavuze ko Mesiya wacu azoba ari umuvugishwa, kandi wewe niwashobora kubabwira ukabereka biciye mu vyanditswe. Ivyo tuzovyinjiramo mu butumwa bwo muri rino joro, ukabereka ko bo bategejwe gucacurwa, imitima yabo igashigwa ku mwijima, kugira ngo ibihe by'abanyamahanga bibanze kuza, kugira ngo natwe tubanze kuronka umwanya wo kunywanishwa n'Imana mu banyamahanga. Ibo bamfarandika ko ngo kugira ngo abanyamahanga babanze binjire. Imitima yabo rero ikaba yarakomantajwe neza neza nk'uko vyagenze mu gihe cya Yosefu. N'ibintu nk'ivyo uheze rero abo bayahudi ubazana ahantu mu kibanza, uhamagara abo bagabo, abo bantu bazokumviriza neza neza nk'uko wowe usanzwe ubikora mu abo banyamahanga ngaha, biciye mu guhumekerwa na mpwemu, mu gusigwa na mpwemu. Kuko bo baravuze bati nimba uwo Yesu, nimba we ari Mesiya, amajambo yiwe akaba ari ay'ukuri. Nuko rero we rero ntiyapfuye, aracyahari, ni muzima. Yarasezeranye ko azoba ari mu basavyi biwe abigisha, abasuku biwe abigishwa, kandi dushoboye kubona we akoze ikimenyetso nk'icy'umuvugishwa, turaheza twizere ko we ari Mesiya. Rero muri uyu mwaka hariho igikorane dufise kizobera i Galilaya, kandi umurabi umwe yaravuze ati tuzofata umwanya tugende mu bwato, ati nimba wowe ushaka kuzotuvugisha, ati kuko Yesu yaravugishije abigishwa biwe. Ariko ibyo mwebwe ati wowe ufata ingingo nimba uzotuvugishiriza aho mw'ubwo bwato. Rero murabona ingene byose biriko biragenda byiyunguruza mu buryo buciye bugufi, kandi ingene byose biriko biragenda bisobekerana, n'ingene ubu bukozi buriko buragiranira ubusabane n'abayobozi b'abarabi canke abarabi ba hariya muri Isirayeli. Byose bigeze kure cyane, birateye imbere cyane, ku buryo umuntu ntibimutera ubwoba, ahubwo bimutera ubwoba bufatiye ku kubaha muri buri ntambuko yose. Hari ikibanza aho yabivuze, aho yavuze ati buri munsi ndushiriza kugenda niyubara cyane, mwene data Branham ati muri buri ntambuko ntera, muri buri kintu cyose nkora
uko rero niko dutegerezwa kumera natwe, tukabera amaso ukungene twitwara, tukazirikana kuri buri ntambwe dutera buri munsi, kugira ngo buri gihe twame turiko turakora ubugombe bw'Imana, kandi Imana ituyobore mu nzira yacu yose, kuko ntidushaka kutayihimbara, ahubwo twifuza kuyikorera, kuyubaha. Nuko rero iyo vuba yihesha icyubahiro hagati mu ishengero ryayo mugeni, atambibe atarugezo, mbega igena ari ikintu gitunganye neza neza. Nivyo none ivyo vyotuma haba iki? Igihugu coca kivuka ku munsi umwe muri abo bayobozi. Umwe wese muri bo yovuga ati ivyo turabizi. Uwo murabini yavuga uko ivyo bizoba bitunganye, bizoba bishobotse. Igihugu coba kivutse umunsi umwe gusa. Isirayeli yoba ivutse ku munsi umwe gusa. Arandika ko ngo umunsi ugira 8. Arandika ko kandi ngo igihugu kizovuka. Kandi nari imaze kugera mu nzira mpagararira i Kairo muri Egypte, nari mfise n'itike mu kuboko kwanje, iminota nka 10 cyangwa 15 imbere y'uko baduhamagara. Bo bari bimirije kubahamagara ngo biurire indege. Naratambutse manuka kugira ngo ndabe ikishushanyo ca elefa ntoya ikozwe mu rubaho, hariko n'amenyo y'inzovu. Nari kuzokirungikira umudokiteri mugenzi wanje yitwa Sam Adayel nk'agashimwe, nariko ndacitegereza. Hari ikintu cambariye ati isaha ntiragera kugeza n'ubu, guma hanze ntuje muri Palestine. Arandika kiburyo ngo isaha ya Isirayeli. Nuko naciye nibaza, mbega yoba ari jewe nyene ndiko ndiyumvira ibi bintu. Ndaheza ndabandanya, hari ikintu cambariye kiti isaha ntiragera siyi. Naciye nje inyuma y'ihangare, ndangamiza umutwe ku Mana, ndavuga nti Mana, mbega yari wewe, niwe wari kuramvugisha? Iravuga iti isaha ntiragera siyi, guma hanze ntuje muri Palestina. Aracapura, aha havuga ngo yo yaravuze ibubamfu, acapura ibuye rikomeza imfuruka igihe c'indwi n'agakwego kagana ku murongo umwe ugana mu gihe c'indwi. Ati gihe nsiki. Nuko rero naciye mfata itike yanje ndayihindurisha, nca ntera mva ngaho nca i Roma, nsubira muri Lisboa muri Portugal. Aho ndaheza nsubira muri Leta Zunze Ubumwe. Isaha ntiyari bwagere. Ukugabitanya kw'abanyamahanga nikuruzura kugeza n'ubu. Neza neza kugeza ku busunwa bw'igikombe, ariko umunsi umwe bizoshoboka, bizoba bityo. Kandi Imana izorungika umuntu kanaka imurungikeyo. Uyo ni umuvugishwa n'Imana. Arandika ko ngo Mose na Eliya hejuru yaho. Estaba preguntándole a la persona que me pasó el dato. Nariko ndabaza umuntu yandungikiye amadone ya hariya kugira ngo ndabibabwire neza neza ingene uwo muntu yabivuze. Nico gituma nariko ndaraba ngaha yabindungikiye. Nimurabe ingene yavuze ayo majambo neza neza, uwo murabi ingene yavuze. Ati hamwe ushoboye kutubwira amajambo nk'uko Yesu yavuga amajambo, urashobora kuzotuvugisha amajambo ikintu cyoba kikuvuyemwo kije ubwo nyene mwako kanya. Ayo niyo majambo uwo murabi yavuze. Rero murabona, ni muraba ubwo bucuti bwiza cyane bw'akaruruhore dufitaniye, kandi muraba ingene Imana vyose igendera bishitsa mu buryo nk'ubu bwo mu buzima busanzwe, ibintu vyicishije bugufi. Twebwe turakunda Isirayeli, kandi turifuza ngo imigisha ibe kuri Isirayeli, kandi turasaba Imana ngo irinde ikingire Isirayeli,
iyirindi cyago cyose akaga kose naho tuzirikana ko hari ubuvugishwa buzogenda buza burashitswa aribwo Reverend William Branham avuga uko hazokongera kuba nka bya bindi nyene bibi nka bimwe byaba mu byihonyabwoko bizokongera kuba bundi bushasha ariko iciza ibyo byose bizokuraniriza hamwe kuzana ibyiza kuko byose bikuraniriza hamwe kuzana ibyiza ni murabe nicyo gihugu kimwe rudende gifise isezerano uko muri icyo gihugu uhereye muri icyo gihugu Imana izoganza umubumbe w'isi wose igihugu kagera byohimbara cyangwa bitohimbara ibihugu mu gacamugani kamwe ko muri Puerto Rico munyihanganira nimba ngaha sinzi ingene mu gaca bazotegezwa kwemanga Isirayeli igihe cyose bayikunda ibihe bidashira kuko hariya mumbabarire nimba ivyo mu kibanza kanaka iryo jambo ritameze neza muri Puerto Rico ni nk'ikintu bazotegezwa kubimira nk'agacamugani Isirayeli bazotegerezwa bazoba bayifise ihari ibihe bidashira wibaza akavuga ko azozimanganya Isirayeli urazi cyari wewe nk'umukuru w'igihugu cyangwa uwo bivugwa ari we wese uri kurizimanganya wirimbura wewe ubwawe igihugu kivuga nk'uko kuri Isirayeli kizozimangana kizorimbuka kizimangane nta nubwo kizoronka n'amahirwe yo kwinjira mu nganji y'imyaka igihumbi byoroshe cyane gutyo kandi iryo ni ijambo ry'Imana ivyo ni kuhoraho agize Imana izorungika y'umuntu rero hariya abari umuvugishwa n'Imana arandika ngo Mose na Eli kandi wazobagaragariza ndihizegiye ko Imana igiye kuzomuhagurutsa vuba uwo yoba ari we wese izomuhagurutsa vuba we yarazi ko Imana buri gihe yamikora biciye mu muvugishwa si wenyene yari gukora ico gikorwa yibaza ko ari we kuko ubwo nibwo buryo bw'ingene Imana yamikora mu bihe byose nuko rero aravuga ati atari jewe rero Imana ihagaritse uwo ari we wese ariko imuhagurutse vuba aje hariya akora ibyo ategerezwa gukora ndizeye ko ivyo bitegerezwa kuba nico gituma turiko turiga ibi bintu vyerekana ko turi hafi cyane kandi mwibuke mu munota nyene aho abayahudi bakira Kristo ishengero ryo mu banyamahanga riba ryagiye nuko rero abanyamahanga baca baseswa ko ibyago umubabaro mwinshi rero mwibuke ko ibyo byose ibiba imbere gato yuko abagira hatangura umubabaro mwinshi mu gitabo cy'ibimatanijwe aratubwira ku rupapuro 358 abajo dice fíjese hepfo aravuga ati mwitegereze igihe kiriko kirarangira Yakobo yatanguye kugira icyifuzo mwitegereze igihe kiriko kirarangira Yakobo yatanguye kumva mu icyifuzo cyo gusubira mu gihugu ciwe uko niko bimeze no kuri Isirayeli nayo Yakobo bisobanura Isirayeli kuko izina ryiwe ryarahinduwe we yaragiye araronka amafaranga yose ashobotse biciye mu busuma mu kinyoma no mu bundi buryo bwinshi kuko we ntacyo byari bimubwiye aho yoba yakuye hariho hose cyangwa ngo yoba arayande ariko hanyuma yatanguye gusubira mu gihugu ciwe kuko yari afite iyo nyota kandi mu nzira yarahuye n'Imana izina ryiwe rirahindurwa ariko mu uwo mwanya we yarahagaritse umutima cyane kuko yari ko atinya Esawu arandika ko ngo Roma uwo yari ko aramuhama mutoteza mwitegereze ibijyanye n'amafaranga nico kimwe niko bizoba no kuri uyu munsi igihe abayahudi bazogiranira isezerano ry'iby'ubutunzi na Roma rero Esawu mu by'ukuri ntiyarakeneye amafaranga ya Yakobo nk'uko na Roma nayo itari yakeneye kuko Roma niyo ifite ubutunzi bwose bw'isi arandika iburyo ngo Esawu arandika ko kandi ngo Yakobo
kuko Roma niyo ifise ubutunzi bwose bw'isi mu maboko yayo. Ariko turabona ko muri uriya mwanya igihe yari akitwa Yakobo yarahuye n'Imana kandi yari karaca mu uwo mwanya w'umubabaro wo guhamwa. Yakobo rero yaracakiye ikintu mu by'ukuri cyari nyakuri. Nimba ari ikintu nyakuri gifadika, ni ikintu rero cy'inyama n'amagufa. Hariho umumarayika yamanutse avuye mu ijuru. Yakobo araheza amuzungurutsa kw'amaboko y'uwo mumarayika, araheza amugumiza ngaho. Umumarayika aramubariye aterega ntegerezwa kugenda buri ko buraca. Mwene data, uwo munsi ugiye gushika, ugira ushike, kuko ngaha mu gihe cya Yakobo biriko biratwereka ingene kuzoba kwa guhangana k'umumarayika ahangana na Yakobo na Isirayeli. Hariya yaragumije umumarayika, araheza araronka umugisha. Ngaha naho Isirayeli izogumya umumarayika byongeye, kandi izoronka umugisha wayo byongeye. Ariko Yakobo yaravuze ati, sindakurekura ngo ugende utabanje kumpa umugisha. Ntushobora kugenda, ngumana nawe. Ndagomba yuko haba impinduka mu buzima bwanje. Abo ni bya 144 bagumye binjiza amafaranga mu buryo butari honete mu by'ubutunzi, ariko bo bimera n'imperuka nibabona ikintu nyakuri bakabona n'ingene bokigumya. Aho hazoba hari Mose na Eliya. Amen. Nabo nyine bazonigana n'Imana kugeza 144 bo mu miryango 12 ya Isirayeli bahamagawe basohogwe hanze. Ibyo biba neza imbere y'uko habahagira hatangura umubabaro mwinshi. Mbega ingene ari iby'akaroruhore. Murabona ibyo biba imbere y'uko hatangura umubabaro mwinshi. Mbega ingene ari byiza cyane. Abavugishwa n'Imana babiri bazovuga ubutumwa nka Yohana Umubatizi, bazobabarira bati, ubwami bw'ijuru rega burashitse. Isirayeli ni mwihane iki? Mwihane ibyaha byanyu no kutizera kwanyu, mugaruke musubire ku Mana. Mu butumwa bwiswe kuyoboka itegeko ry'Imana, murabe Dr. William Soto aratubwira muri ubu butumwa bwavuzwe 31 z'ukwa gatanu mu 2013. Aravuga ati, rero inyuma y'abamarayika ntumwa batandukanye, umumarayika ntumwa w'indwi nawe nyene yarabonye ko hariho ikibanza ngirakamaro cyane, kandi ko we yageraho afata ihanga ry'Abaheburayo bari guca bahindukirira kuri Kristo mu bukozi bwa Revera William Branham. Cange mwebwe mwibaza ko yacaka kujya muri Isirayeli kwirenganira gusa? Byose yari yabiteguye. Ati, ndagiye hariya mvuge y'ubutumwa, mpamagara abayobozi babo, mpemu yera atangure kugenzura biciye muri jewe, abo rero baraheza bizera. Ibyo nivyo yibaza mwene data Branham. Ariko mpemu yera yaramubariye ati, ntujeyo, igihe nikiragera. Bitegezwa kuba nk'uko biri mu vyanditswe. Ikibi cy'abanyamahanga kugeza n'ubu nikira utuburungu dutatu. Rero inyuma yo kuba maze kugera hafi cyane hariya muri Kairo kugira ngo yurire indege ijya muri Isirayeli, yategereje gusubira inyuma. We yaza kugera hajya muri Isirayeli, icyambere ubwa mbere nuko atari gushobora kugira intsinzi, kuko ntiyari afise ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwabwo kwa gatanu, kandi ntiyari afise ubukozi bwa Mose mu kugaragara kwabwo kugira kabiri. Nuko rero yari abantu benshi yari gushobora kubahindukiriza kuri Kristo, ariko yategezwa kubashira mu gihe cy'indwi. Hanyuma ngaho amadini yari kugerageza kubafata akabinjiza mu mikorere y'amadini. No kuvuga ko we yari kuba ariko arabinjiza mu kiringo cy'ubuntu, kandi ubu iyo baza kwakira, iyo baza kuba barakiriye Dr. William Soto, nawe yari kubinjiza mu kiringo cy'ubuntu nawe nyine. Ariko rero ngaho iyo baza kuba barinjiye muri iki gihe isinzi ry'isi ry'abarongozi bo bajanye bakabinjiza mu madini yabo,
bo bari konona bikomeye cyane bakonona ihanga ry'abaheburayo. El llamado para el pueblo hebreo está ya establecido. Umuhamagaro w'ihanga ry'abaheburayo waramaze gushingwa kandi ntushobora kuba mu bundi buryo. Imana ntishobora gukora mu buryo butandukanye n'ubwo yo yamaze kugena. Naho butoba ari bwo buryo buboneka neza cyane ku bantu, Imana izobikora nk'uko yabitegekanije. Rero mwenda Abrahamu ubu yaragiye kandi ihanga ry'abaheburayo riri hariya riracarindiriye kandi rizobandanya ririndiriye kugeza Kristo yujuje ishengero ryiwe. Kandi na mwenda Aburahamu yaratuvuyemo kugeza n'ubu ihanga ry'abaheburayo barahagaze hariya. Murabona kuko ibyo bigenewe kubera mu kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe. Rero iyo baza kubinjiza mu kiringo cy'ubuntu, bari kubatizwa mu mazi, bari guca muri bya bigereranyo byose, ya migigwa, no kuvuga bya bishushanyo, bya vyibutso, ari byo ubu bava mu vyagezwe directement batera binjira mu bwami. Uko murongo w'176 cyangwa ihinge turabe, cyangwa umurongo wa 54, umurongo wa 54 ni ku rupapuro rw'indwi. Nimurabe haratubwira hati igihe 144,000 bazosohoka. Aha version iratandukanye n'iyindi iyo mwebwe mufise ngaho. Igihe 144,000 bazosohoka umunsi umwe, umuntu w'Imana wera asizwe n'Imana muvugishwa azojayo hariya. Anga azojayo hariya arabica ku muzingi, azojayo hariya ajanye ibimenyetso n'ibitangaza. Abo bayahudi bazovuga bati ibi nivyo jewe nari nagumye nshakashakisha, nivyo nariko ndarondera. Ego mwe mushingana, Imana rero izobatiza 144,000 by'abayahudi kandi izamugwa rizoba igihe cy'abanyamahanga kizohagarara. Rero nimba Imana izobatiza 144,000 by'abayahudi, ni kubabatiza mu mazi y'ijambo. Igihe cy'abanyamahanga kizohagarara, amabombe ruhunyanganda azogwa, azokuraho isi. Ishengero ry'abanyamahanga rizoba ryazamuwe kugira ngo ribe rihagaze hariya imbere mu kugaragara kw'Imana. Hepfo arandikaho ngo amabombe ruhunyanganda, hejuru naho arandikako Ivyahishuriwe na 11 umurongo wa 3, 7 umurongo wa 2, 12 n'umurongo wa 1, 22:6, 22:16 arandika ko kandi ngo umuvugishwa n'Imana igihe cy'abanyamahanga cugawe. Mose na Eliya hamwe n'144,000 kandi zamugwa rizoba. Ivyanditswe biri ngaha hejuru. Hanyuma umuvugishwa igihe cy'abanyamahanga cugawe, Mose na Eliya be n'144,000 kandi zamugwa rizoza. Ahora ubu naho en la página 400 ku rupapuro rw'amajana 459 del libro na 59 de los sellos mu gitabo cy'ibimatanijwe. Abajo dice entonces es hepfo haravuga hati séptimo sello. Nuko rero ni hagati y'ikimenyetso cya 6 n'ikindwi niho we ahamagara abo bantu ari bo bavuzwe na Yesu Kristo muri Matayo 24:31. Inzamba igihe ivuga izoba ari inzamba y'ibishinga intahe bibiri byo mu gihe cy'ubuntu ku Bayahudi. Haravuga inzamba, reka tubibone mu buryo bufoboye ngaha muri Matayo 24:31. Azotuma abamarayika biwe si umwe gusa ahubwo ni babiri bazanye ijwi rirenga ry'inzamba. Ni iki? Imana iyo ivuze humvikana ijwi ry'inzamba buri gihe. Uko niko byamye bigenda. Ijwi ry'Imana iriko irahamagarira abantu ku rugamba.
imana iriko iravuga, abamarayika babiri baza bazanye ijwi ry'inzamba. Kandi murabe neza, ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi haravuga inzamba. Mu minsi y'ijwi ry'umumarayika wa mbere haravuze inzamba. Mu minsi y'ijwi ry'umumarayika wa kabiri haravuze inzamba. Uko niko vyagiye biragenda igihe Imana yarungika buri umwe umwe muri abo. Ariko igihe hatangazwa ibimatanijwe, bose bari bakoraniye hamwe mu gikorane c'Imana kugira ngo hahamagagwe umugwi w'abantu. Habayeho ijwi ry'inzamba imwe. Harahishuwe ibimatanijwe indwi. Yo iriko irakoraniriza abantu bayo batoranijwe bava mu mfuruka zine z'isi. Ngaho mu gitabo gitukura arandika ibubamfu ngo ijwi rirenga ry'inzamba utera uduga hejuru. Ku rupapuro rw'amajana 58 ibubamfu hepfo utera uja hejuru arandika ngo ijwi rirenga ry'inzamba hamwe na Mose na Eliya. Iburyo vyongeye arandika gutera uja hejuru ngo Mose na Eliya. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Arabana yavuga hano Dr. William Soto. Revera William Branham mwumva butumwa nyene ni saha zingahe ku isaha y'Imana. Revera William Branham yarimuwe ajanwa mwiyerekwa canke mu ndoto. Arabona ibintu bizoba biriko birabera ku munsi w'iherezo bibera mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Byongeye yarabonye ihema nini katedrale n'ibintu vyariko birabera mu ico kibanza. Imigisha ikomakomeye iri kirazi ivuye kuri Kristo, ivuye ku Mana, iza kubizera Kristo. Ku rupapuro rw'111 mu gitabo c'imirongo umurongo 976 haratubwira ibi biriko birashika kuri ya ntambwe ya gatatu. Ndavyizeye gutyo. Rero ngira ndababaza ikibazo kivuye ku mutima mwebwe mwaciye ku murongo w'abasengerwa. Wowe mu by'ukuri urashobora kwizera ukiyuvamo mwaka kanya nyene ko hari ikintu cyakubayemwo uhereye igihe waca ngaha ukaba warambitswe kw'ibiganza. Kiriza ukuboko nimba bimeze uko. Aho waronse inyungu. Ibyo nivyo turindiriye. Ibyo nivyo twari turindiriye. Ari byo ari nkaho bikiriko biratangura kududubiza kwamuza amashugwe. Kandi ivyo nabikoranye ihangiro kuko ndiko ndapanga ikintu kanaka kumfata iki gikorwa cyo kwizera tukagaruka mu ntango kugira ngo tuduze kwizera ku rugero ahantu kutari bwigere kugerana mba ngo mukubone kwahageze. Igikorwa cyo kwizera kandi si ukwizera uko ariko kose, ahubwo ni ukwizera gutunganye kubakiwe ngaho imbere. Arandika ko ngaho ngo ubugingo. Ibubamfu naho haracapura imizingi 3 n'agakwego k'umwami kagana mu muzingi wo hagati na hagati. Hepfo agakwego kandi n'akabuye gakomeza imfuruka. Gutyo dushobore kubona Imana itunganye iri mu mutima utunganye, iri kirashyitsa isezerano ritunganye biciye mu ijambo ryayo ritunganye, kandi ku ihanga rizoba iritunganye. Ariryo jambo rikarishe cyane kurusha inkota yose y'ubugi bubiri, rigenzura ivyiyumviro n'ivy'umutima ugamije n'ikindi kikandi. Ubu turiko turashika ku gutungana, kuko ihanga ritegerezwa gushika kuri ivyo kubwizamurwa. Nigisabwa si gushika uko ariko kose, bisabwa ko umuntu ashika ku gutungana. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka iburyo. Ivyo nivyo bikibitebeje mwaka kanya. Haracarindiriwe kw'ishengero rishikira ukwizera gutunganye ko kuzamurwa. Ububamfu arandikaho ngo kwizera ko kunyakugwa. Ndiko ndabishakashakisha, niko mwene data Branham avuze. Bangahe muri mwebwe bagiye babishakashakisha bamaze kubironka? Twese yego me cyane turiko turabirondeza, turiko turavyifuza kuko turizeye iryo sezerano ryo guhindurwa, ryo kuzamurwa,
byo kujya mu mazimano y'ubukwe. Oh, ibiturindiriye ni ikintu gikomeye cyane. Ibiturindiriye ni ukugira ishusho n'akameremere byayo. Kandi kuri jewe bisigura ukunyeganyizwa kwinshi cyane cyo kimwe no kuri mwebwe, ariko turi kumwe tuzobishika ko kubw'ubuntu bw'Imana. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka gute? Turi kumwe duhuje umutima n'inama, turi kumwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Arabantu yavuga mwene data William ati hagati mu iyobokamana ry'abakristo hariko haraba ubuvugishwa iriyerekwa, haramaze kubonwa ibyo byose, kandi bitegereza guhindukira ukuri hagati mu iyobokamana ry'abakristo kubw'umugisha w'iyobokamana ry'abakristo. Mu gitabo cy'imirongo vyongeye ku rupapuro rwa 23 umurongo w'ijana 88 haratubwira rero turagomba rero turashaka ukwizera kurenze, turagomba kwiruka ku rugero rwo hejuru cyane. Si uturongo dutatu, umwami Yesu agomba ko tumwizera. Mu kanya tuba dutanguye kumenyerana n'abantu, dutegerezwa gusezerana, kandi si byiza ku bantu. Niyo mpamvu biciye mu iyerekwa umwami yanyeretse ko noronka ihema rinini nkaheza nkahamara nk'indwi 3 canke 4 mw'ivyo bibanza. Hejuru arandika ko ngo iyerekwa ry'ihema. Arabana yavuga hano Dr. William Soto ati aho niho aho niho Israeli nayo nyene izobonera Mesiya. Hehe, mu gushitswa kwigerekwa ry'ihema, aho niho Israeli avuga ko kwizomubonera, kuko bazoshobora kuba bamaze kuba bafitaniye ubugenzi, ariko kumubona nka wa wundi nyene bo barindiriye hariho uburyo bw'ingene bigenda, hakabaho n'umwanya wavyo byongeye. Aho niho Israeli nabo nyene bazobonera Mesiya. Ivyo bizoshikizwa mu mwanya kanaka mu rugendo rw'iyobokamana ry'abakristo, mu kibanza kanaka hazoshikirizwa iryo yerekwa, kandi aho rero tuzotahura ugushitswa kw'iryo yerekwa. Ni hehe tuzobitahurira? Ni hehe tuzotahurira ibyo byose? Ivyo igihe bizoba biriko birakoreka bikorwa. Ibintu byinshi kugeza n'ubu tutigeze dutahura, kandi ukwizera ko abakristo kuzoduga, ukwizera ko abizera Kristo kuduge ku rugero aho bazotegurwa kubw'imigisha yose Imana ifitiye umunsi w'iherezo ku bizera Kristo bose. Ni ukuvuga ko ari igihe cyo kwitegura byongeye. Nimurabe ku rupapuro 34 umurongo 288 haravuga hati mw'uyu mwanya ndiko ndagerageza, naratangaje ibyo yo gushyira ibintu ku ruhande kugeza Imana impamagariye kubikora. Ubukozi bwanjye bushaje bwo kugenzura, kuko ndizeye kuva mu ntango ubukozi bushasha buriko buratangura kwinjira. Aca ku nyenyeri ya Dawidi buryo. Muri indi joro nta n'umwe yari azi na kimwe kuri ivyo. Byaragaragarijwe ku kiremwa cyari kije biciye ku gicaniro. Hari havutse umwana ari impumyi, yari impumyi mu mwuzuro, nk'umuhungu w'imyaka 16. Imyaka 16. Hanyuma mwako kanya nyene we yarasemereye ati mwana data Branham, ndashobora ndiko ndabona imbere. Hari warahagaze iruhande y'uwo musore igihe amaso yiwe yuguruka ku nshuro ya mbere mu buzima bwiwe bwose. Rero ndizigiye ko mwebwe ngaha imbere y'igihe muri kumwe nanje, ndiko ndashakashakisha ikintu kanaka, arabica ku muzingi. Imana ico idukorera ituduze haruguru ku rundi rugero
rurushirije urugero twari tumaze igihe turiko. Aha aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero iburyo n'agakugwaga namwe ibuye rikomeza imfuruka. Imana ituduze haruguru ku rundi rugero rwo hejuru hehe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Yongeye mu gitabo cy'imirongo urupapuro rwa 97 párrafo umurongo 844 dice 844 haravuga hati twategerezwa kubaho turengeye imishatsi imoye n'ibindi bintu nk'ibyo by'amasitire muri iki gihe, kuko uyu munsi Imana iriko irahishura amabanga yari yagumye yashizwe mu gitabo uhereye isi itararemwa, kandi ba bandi bubashe muri utwo tuntu duto duto bazoheza batahura ibindi. Nimba dutahura ABC tuzotahura n'ibindi. Wewe udashatse kubaha ABC nturindire ngo wotahura algebra ariyo ari mituragaro. Nibyo ushoboka ntibishoboka. Bisabwa ukubaha, hasabwa ukubaha. Wewe nimba utubashe, murabona, wewe nimba utubashe utuntu duto duto, nuko rero ibyo bindi bintu bizoguca hejuru y'umutwe wawe biri kure cyane nk'uko ubuseruko bwitanguye uburengero. Iburyo utera ujya hejuru arandikaho mu gitabo cy'ubugingo. Hejuru ni murabarandika ko amabanga mu gitabo cy'ibimatanijwe indwi, abubaha bumvira utuntu duto duto bazotahura ibikomakomeye. Umwami ahabwe umugisha ibihe byose. Twebwe turubaha utuntu duto duto, mwami bandanya uduha ibikomakomeye nabyo, bandanya uduha iyo manu yanyegejwe, ariko kwizera ko kuzamurwa. Kandi habonetse ikindi kintu kirengeye ABC kimbarire ndagikosora, ariko ubandanye umpa mu bintu bikomakomeye. Harabonetse akantu gatoya nka ABC nako nyene ukame, nkwari gukosora iki ndagikosora. Bandanye ibintu bikomakomeye, bandanya ndakubaha muri bito bito navyo mwami. Nzobubaha wumvira kuri wewe. Mbarira ibyo ntegerezwa gutunganya muri ABC kugira ngo mbe niteguriye kubandanya nakira ibintu bikomakomeye. Ntihagire ABC nimwe imbuza kwakira imituragaro canke algebra kwizera ko kuzamurwa, kuko kumbure kubwa akantu gasanzwe cyane turishiraho inzitizi ubugingo bwacu tukabuzibira kwakira imigisha y'Imana. Ntufite nate ku bugingo bwa niwanjanje ku bugingo bwawe kubw'ikintu giciye bugufi ngo uhombe imigisha. Ivyo nicyo bigomba. Ahubwo ico tuvuga tuti mwami mfasha muri ibi bintu byo muri ABC. Naho ari utuntu duto duto ku bantu benshi jewe turanyononera. Nyemerera mwami sinoshobora uwo muzigo, ariko kuri jewe n'ibintu bikomeye. Mfasha mwami. Imana iraheze ikagufasha ukabandanya ujya imbere wakira ibintu bikomakomeye, kuko ubu no gutambukira mu kwizera, mu kubaha, aho Imana izogufasha gutunganya ABC. Arandika hepfo ngo mu buseruko kuza kwa mbere, mu burengero ukuza kwa kabiri. Nukuvuga biratandukanye cyane, hari intera nini cyane. Igihe avuga ngo bizoca umuntu hejuru nk'uko ubuseruko n'uburengero vyitanguranye, araca atanga akarorero ngo kuza kwa mbere mu buseruko, ukuza kwa kabiri nako mu burengero. Ni murabe byongeye mu butumwa bwiswe ngo ububasha bw'Imana bwo guhindura. Aha Revera William Branham aratubwira, bana bato muyerera, mwahinduwe no kuyerera ko muri iyi si. Bashiki bacu bayerera mu bibanza bagendera mu mamode yo muri iyi si byamaze kubajyana. Bashiki bacu bakundwa, wewe ushobora gufatwa nk'umusaza yatari kuri mode, ariko nka cya gihe Florence yagwa bukumbi muri rya joro, yari yicaye muri iyi nyubakwa. Mwebwe mugiye muri ivyo muzozirikana atari jewe, ahubwo iri jambo muzozirikana ko ari iry'ukuri. Nimujye kure y'amasaro y'ubwiza, ibintu by'amamode, mwitandukanye n'ivyo bintu. Hariho umuntu yavuze
ati ni kubera iki rero utabigisha ibintu bikomakomeye ugakora ivyo? Wewe tangurira kuri algebre, wewe tangurira ndakosoye, mwebwe tangurira kuri ABC, hanyuma tuzoheza twinjire muri algebre. Ati kubera ko atabibigishiriza icyarimwe ibintu bikomakomeye, tangurira kuri ABC ubwa mbere, wewe tangurira kuri ABC, hanyuma tuzoheza twinjire muri algebre. Murabona, tangurira kwiga ibikorane byanyu bya buri munsi ibyo ari byo. Mwenda tabiri yamarandika ko hejuru ngo ABC, hanyuma naho algebre. Mu gitabo cy'imirongo harimo ikibanza aho avuga ngo algebre, imituragaro. Vamos a ver si lo encontramos. Reka turabe nimba tuhatora. Donde dice que los truenos son, ahavuga ko imituragaro ari algebre. A 707 vamos a ver. Kuri indwi ubusa indwi inge turabe. Página 83, párrafo 707. Papuro rwa 83 amajana 7 paragrafe. Nimurabe igikorwa cy'intumwa yo mu gihe cy'iherezo kizoba ari ico gutegura bera umugeni ateguriwe umukwe wiwe, buzoba ari bwo butumwa bwiwe. Wewe urifuza kubanza kwiga ABC kugira ngo hanyuma heze wige algebre, hanyuma ibyo bindi bimatanijwe ibiri mu gice cy'inyuma y'igitabo biba byuguruwe, ivyo bizohishurirwa abo bonyene gusa, abubaha ababanza kwiga ubwa mbere algebre, ahubwo ABC byose bitangurwa na A. Abatangura kwiga ABC nibujya arandikaho ngo imituragaro, hejuru arandika ko ngo Eliya wa kane arategura ihanga, aritegurira umukwe Kristo kugira ngo bige algebre iyo umukwe azobigisha. No kuvuga ko umugeni n'umukwe ku iherezo ry'igihe bobaye bari kumwe, kuko nimba umukwe abigisha Kristo ariwe Kristo Mesiya umusigwa, nuko rero ni igihe aho bitabereye mu bihe by'ishengero, umugeni yari ariko araza agenda arategurwa ku mugabane uhwanye na buri gihe, ariko atari kumwe n'umukwe. Uwo mukwe yari karategurwa ariko ntiyari kwategurwa n'umukwe, yaba ari intumwa yo mu icyo gihe gusa. Ku iherezo ry'igihe rero, aha, aho umukwe yari guhura n'umugeni. Nta nkeka nicyo gituma no kutujana byongeye. Muratwenze kuko ni umunezero kuba twarabonanye, kuba twaramaze guhura kugira ngo twubakane tujye mu mazimane ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni ukuvuga ni ukunga ubumwe guhoraho, kubana karamata ibihe bidashira. Namba ntituzokongera gutandukana, tuzokwama turi kumwe karamata tuganje muri yanganze y'ubwiza y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira. Hepfo arandika ko algebre bingana imituragaro. Murabona ibimatanijwe biri mu gice cy'amajyi nyuma y'igitabo. Ahora en el mensaje, ubu naho mu butumwa la señal, bwiswe ngo ikimenyetso. Ahí nos dice el reverendo William Branham, miren en la aha, Revera William Branham ni murabe ku rupapuro 19 wa 19 aratubwira ati, de este mensaje, muri ubu butumwa página 19 abajo dice, papuro rwa 19 hepfo aravuga ati, Revera William Branham aravuga ati, yo yaraberetse ubwiza bwayo
iranabereka ko ishobora kubukuraho. Yaraberetse gukiza indwara. Abapfumu n'abigana baragerageje gukora ibintu nk'ibyo nyene. Ibyo buri gihe byama bibaho. Aho hari Yane na Yambure. Ariko igihe hashikaga hinyuza nyakuri, bo ntibashoboye guhangana na Mose. Barabandanije akanya gatoya, ariko mu kanya gatoya ubupfu bwabo bwaragaragaye. Kandi Bibiliya ntivuga ko ibintu nk'ibyo ne bizoba mu minsi y'iherezo, nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose. Ariko ubupfu bwabo bwaciye bugaragara, niko bizoba no ku iherezo. Bimeze gutyo. Abagabo b'ubwenge bwagoramye, abagarariji ku bijyanye no kwemera ukuri, byoshoboka kuba bafise amashengero akomakomeye arimwo ibi na biriya byiza, ariko isaha impera n'imperuka izoshika. Nuko rero mugume mushikamye muri kumwe n'ikimenyetso n'ivyo Imana igomba ko dukora. Mugumane n'ijambo ryayo, ntunyiganyige ngo urivemwo. Uko niko Bibiliya idutegeka. Urupfu rwariko rurakomeretsa isi. Imana yari yamaze kwerekana imbabazi zayo cyane n'ububasha bwayo, ibimenyetso n'utwumiza. Rero reka duhagarare ngaha akanya gatoya kugira ngo twibuke ibyo yo yasezeranye ko bizoba mu minsi y'iherezo. Byoshoboka ko natwe byoba bitubereye ko twisuzuma. Yo yari yaragiye irakora ibyo byose, ariko nta nkeka kugeza n'ubwo ubo ntibifuza kwihana, nta n'ubwo bifuza kwizera ubutumwa bw'uwo munsi. Kugeza n'ubwo ntibashaka kubikora, naho byari byaracapuwe imbere yabo, birerekana mu buryo bufoboye. Kandi wewe ubonye ibintu nk'ibyo biriko biraba, icyo kiba ari ikimenyetso. Icyo ni ikimenyetso cy'igihano kiri hafi cyane gishitse. Igihano kizogikurikira ibintu mwene ibyo. Igihano kiza gikurikira igihe cyo kwitegura. No kuvuga hanyuma igica gikurikira ni igihano. Igihano icyo ni ikimenyetso cyerekana igihano kiba gishitse. Igihano gica kiza gikurikira ibyo bintu. Buri gihe byamye bigenda uko, kandi ibyo uyu munsi ntibizoziguriza umuntu n'umwe ngo havemo umuntu n'umwe. Igihano buri gihe kiza gikurikira ubuntu. Igihano buri gihe kiza gikurikira imbabazi. Igihe imbabazi ziba zakengerewe, nuko rero haba hasigaye igihano gusa. Buri gihe bizama bigenda uko. Ku bw'ibyo ku 359 aravuga ko bo bakengereye imbabazi z'Imana zigaragaye ku nshuro ya nyuma. Ati bari baragiye barumva ibi byose bari baragiye barabyumva ibi turiko turavuga. Atari uyu munsi, inshuro zingahe kandi zabanje n'izindi zo hanyuma, kugeza aho Imana ivuga iti icyo gihe cugawe. Bari baragiye barumva ibyo byose, bategezwa kwihanga ibyo abo bavugishwa bari baravuze, ariko bari barabakengereye. Murabona, bakengereye imbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma. Rero ibintu byose biba mu buryo bw'impwemu ni ikimenyetso cy'Imana. Iyo bari ibi bintu mubyitegereze neza, ibintu byose biba mu buryo bw'impwemu, ibintu byose biba ni ikimenyetso. Twebwe ntituri ngaha gusa kubw'impanuka. Ibi bintu ntibiba nk'impanuka, byose ni ikimenyetso. Ni ikimenyetso cyo guhunga n'ingoga tujya mu kibanza cy'umutekano. Acapura agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Ni hehe hari ikibanza cy'umutekano? Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Iki nicyo kibanza cy'umutekano. Ubona aho murabe mw'ubu butumwa amajambo y'intasho no gusozera imibatizo. We ngaha aratwereka iyo ntambuko. Muri iyi minsi twarabivuze ko ikintu kanaka yaratwemereye. Turabona ngaha zari 23 z'ukwa kane mu 2000, ni ukuvuga hari ko haratangura, aho hari hatanguye imibatizo muri Puerto Rico. Mu gace kamwe we ngaha aratubwira, cuando se complete esta etapa,
ati iyi ntambuko niyuzura ariyo tutazi ngo izomara igihe kingana iki kugira ngo yuzure irangire. iyi ntambuko ihwanye n'ivyabereye mu gihe cy'indwi cy'ishingiro ry'abanyamahanga, ni ukuvuga intambuko y'indwi, ni ukuvuga ko ihwanye n'intambuko yashyikirijwe mu gihe cya Lawodikiya. nuko rero tuzoba tugumije neza umukundi wacu Mwami Yesu Kristo, kandi hariho ibyo yanditse. Reka turabe nimba nshobora kubirungika mu bibone, kuko ibi vyanditswe, iki cyanditswe twarigeze kubishiramo mu nyigisho zimwe zo muzabanje, ariko ngaha kugira ngo mukabura ubwenge, mushushe ubwenge, mwibutse ubwenge. Muri ibi yanditse we arashiraho ngaha, aradondagura, arashirako nimero imwe, agashirako Efeso, agakwego Paulo. umwaka aravuga ngo guhera mu 53 guhera mu gushika mu 1970, no kuvuga inyuma ya Kristo. Kabiri, nimba mu mwaronse, sinzi ko bamaze kubona iyo foto. Biracyari ko birateresharja, niko mbona telefone ivuga. Luego el 2 escribe Esmirna. Hanyuma kabiri arandika ko Simuruna, Irene 170 312 guhemba mu mwaka w'ijana 70 kugera amajana 312 inyuma ya Yesu. Gatatu Pergamo, Martin mwaka w'amajana 312 kugeza mu majana 606. Hanyuma Tuatira, Kolomba majana 606 igihumbi 1520. Rero gukorera ku 1520 niho hatangwe kugarurwa kw'igiti mugeni. 483 años. Imyaka amajana 83 kongera ko indwi na majana 490 ibiduha kugeza mu bihumbi 2010. ni ukuvuga ko ibyo byose murabona bihwanye n'ico gihe. Sarudi, Luther, igihumbi 1520 kugeza mu 1750. Philadelphia, Wesley, aba Wesley igihumbi 1750 kugeza igihumbi 1906. Laodikia, Wemebe, no kuvuga William Marion Branham, Pentecost igihumbi 1906. Acadushira ntashira ku itariki ngaho kwico cyanditswe yahasigaje adashize ku itariki, kuko ni murabi ikintu ngaha. La página 57 ku rupapuro rwa 57 párrafo umurongo 499, miren amajana 99 murabe aravuga iyo miren estos tres profetas o estos dos profetas cuando murabo bavugishwa n'Imana batatu ubo ni bahaguruka ngaha haruguru, kandi hagati na hagati mwiyinga barakugwaho nk'uko. Nuko rero haca hatangura urugamba rwa Harmagedone. Imana rero ubwayo ikitangura kuvuga. Rero yo irahaguruka arandikaho ngo izuka igatangura kugwana. Abavugishwa n'Imana baba bariko barababaza isi, baba bariko baravuga ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Bo baba bariko barabatiza mu ubwo buryo nyene, baba bariko barabibandanya, kuko mukuba haba ugusobekerana kw'ibiringo. Ni murabe ahava ubwo bukozi bwa Mose na Eliya, arandika ko hejuru ngo barigisha izina bakabatiza mu izina rya Yesu. Barabatiza, arandika ngo Mose na Eliya. Yongera arandika ngo barapfa imbere y'imyaka 3 n'igice. Ahora miren, hay varios dibujos
nimurabe hariho ibicapo byinshi, nimurabe iki gicapo we arashyirako ikibanza cyo hanze, arashyiraho ikibanza cy'ahera. N'iki gicapo aragishyirako kugeza ngaha, ariko agashyiraho umumarayika w'umunani waratandukanye n'abandi, yari afite ikimatanijwe cy'indwi, amushyiramo ngaha imbere mu gihengeri, mw'uyu mwanya wo ngaha, guhera ngaha guhera hepfo, ni ukuvuga ni ugusobekerana uhereye ngaha naho akerekana gusa ikibanza cyahera cyane igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Ariko ubu bukozi buza buva hagati mu ishengero. Rero nimurabe mu butumwa bwiswe ugusobekerana indwi gukomakomeye no gusobekerana kwako, we ngaha aratubwira bwavuzwe 6 z'ukw'icumi mu 2002 muri Kayeye Porto Rico, aravuga ati rero haramaze kurengana kugeza ubu ibihe ndwi by'ishengero. Nimurabe ibyo atubwira ngaha, kandi ibi byaravuzwe, ariko kumbure ntitwabicikanda, ntitwabitahura ibyo yavuze kwa aka gaparagarafe. Rero ubu haramaze kurengana ibihendwe by'ishengero, turi ku iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu, ku iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu. Kandi no mu yandi majambo turi ku iherezo ry'igihe cy'indwi cy'ishengero. Mwebwe mubibona gute? Ni ukuvuga ku iherezo ry'igihe cy'indwi cy'ishengero. Nicyo gituma ngaha itariki atayishizeko, kuko we yari hanze. Mwenda Branham yari amaze kuba ari hanze y'igihe cy'indwi, bari bamusohoye hanze. Nindi ku rugi ndahamagara, aho hari mu gihe cya Laodikiya. Rero murabona ingene Mwenda Branham yari mu gihengeri nawe nyene, ari afise mpwemu yera, kandi mpwemu yera abivuga ko ari umumarayika mukuru Gaburiyeli. Rero muraza kubona ikindi gicapo, murabe aravuga ati rero mu yandi majambo ku iherezo ry'igihe cy'indwi cy'ishengero kugeza intumwa yacu yaragiye, nuko rero Laodikiya yasigaye mu mwijima, mu muzitanya. Ariko muri iki gihe turiko turaba mu gusobekerana kubisikana kw'ibiringo. Iyo ntumwa murabona nayo nyene yari mu kuza kwa mbere k'umwami, mu gusobekerana kw'ibiringo uva mu vyagezwe ujya mu buntu. Murabona ingene biciye bugufi byose. Murabe mu butumwa bw'itonga imiyabaga iriko irakora kwiyerekwa y'ibintu bitegerezwa kuba vuba 22 z'ukw'icenda mu 2007 niho bwavuzwe. We ngaha aratubwira cyangwa reka tubereke ibi kugira ngo hanyuma dusome umurongo. Nimurabe muri iki gicapu, we ngaha aratwereka ikibanza cyo hanze, inkingi y'umuriro umwami Yesu Kristo. Rimwe 2 3 4 5 6 7 kugeza kuri 8 ibuye rikomeza imfuruka, kuko harabaye kuba mu ntambwe y'ibuye rikomeza imfuruka mu kuza kwa mbere k'umwami. Hanyuma arandikaho ngo Aziya ntoya, ku ruhande arandikaho ngo ikibanza cy'ahera, inkingi y'umuriro umwami Yesu Kristo. Arabidondagura kugeza kuri ndwi, arandika ko ngo intumwa, agashirako ngo muri USA arandikaho ngo WMB, arashyirako kandi WMB mu gihengeri. Ariko nimurabe ngaha arandikaho ngo mpwemu yera hamwe na William Marion Branham. Abo babiri ibyo bibira bishira mw'ico gihengeri, kandi hari agakwego kagana hejuru kagana kuri Amerika Latine na Karayibe. Nukuvuga ngo aho baye hari mpwemu yera ariko arakora uko gusobekeranya, ariho ari ngaha muri iki gice cy'igihengeri, ariho byonge na Mwenda Branham yarari. Hanyuma hejuru haruguru arandikaho ngo inkingi y'umuriro umwami Yesu Kristo mu kibanza cyahera cyane ubugingo, ikiringo cya gatatu. Arandikaho ngo ikiringo cya kabiri, aha naho ikiringo cya mbere. Arandika ko ngaho ikimatanijwe cy'indwi, ikimatanijwe cya gatandatu, ikimatanijwe cya kane, Amerika Latine na Karayibe. Ibi bizoba birimo mu nyigisho, murabe mu nyigisho tuzobishyiramo. Arandika ko ngaha umumarayika wa Yesu
arakora ku bw'ineza y'ihanga ryiwe, akazana ijambo mu kimatanijwe cya kane, icya gatandatu, ikimatanijwe cy'indwi. Umumarayika wa Yesu arakora ku bw'ineza y'ihanga ryiwe, arizanira ijambo mu kimatanijwe cya kane, icya gatandatu, n'ikimatanijwe cy'indwi. Rero ngaha sinzi ko ibi mwabibonye, arashyiraho ngo ikibanza cy'ahera, agashyiraho kugeza hepfo y'ibuye rikomeza imfuruka. Ni ukuvuga bikwira iki kibanza ngaha. Nicyo gituma avuga ngaha ati, yaravuze ati mu yandi majambo, turi ku iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu, ku iherezo ry'igihe cy'indwi cy'ishengero. Rero aravuga ngaha mu butumwa imiyabaga iriko irakora n'iyerekwa ry'ibintu bitegerezwa kuba vuba 22 z'ukw'icyenda 2007 muri Monterrey, Mexique. Ni murabe icyo avuga. Isirayeli bararindiriye cyangwa bariko baratanga ibimenyetso bavuga yuko bariko barikangura. Nuko twamaze gushika mu isaha ya nyuma y'igihe cy'umuteramyi cya gatatu cya Kiyahudi cyangwa cy'umuteramyi cya kane cy'Abaroma, ibyo bihwana n'isaha ya nyuma ari guhera isaha 11 n'isaha 6 zo mu gatondo. Ni murabe mu gicapu aho yabishize muri iki cigwa, ariko ndiko ndasomamwo ni isaha zingahe ku isaha y'Imana umurongo wa mbere. We ngaha ni murabe arashiraho ibi biri, sinzi nimba ibyo ndabifise ngaha narabifotoye, ibindi sindabifise, ariko ni murabe we ngaha arashiraho aha biraboneka ibuye rikomeza ifuka ibihe by'ishengero bitatu bya nyuma. Mu gihe cya gatatu arandika ko ngo isaha 9 zo mu bucagucagu kugeza sizeri kugeza isaha 9, indwi naho arandika ngo isaha 9 kugeza 12 abishyira amajya hepfo, agaca aduga kugeza aho bikwira muri iki kibanza cyo ngaha cy'igihengeri. Isaha 12 kugeza isaha 3 igihe cy'ibuye rikomeza ifuka. Kandi yari karatubwira ko twari mu isaha ya nyuma yo guhera isaha 11 gusa isaha 6. Ntihari hamare kuba turi ko turaba mu isaha ya nyuma, no kuvuga mu isaha yo guhera isaha 12 kugeza saa 3, aricyo gihe cy'umuteramyi cya nyuma bihwana n'igihe cy'ibuye rikomeza ifuka. Mbega ingene ibi bicapa ari byiza cyane, kuko aho biratujyana intambwe ku yindi mu bicapu. Uwe yaragaragaje ibyo abisiga ngaha bitekanye, ntiyavyerekanye, ntiyigeze avyerekana namba mu nyigisho ngo yerekane ibi bicapu. Ariko ne murabe ibyo aho yariko ararinda ikimatanijwe cy'indwi kugira ngo ntihaduka bigana basubiramwo, bari kubifata. Nuko rero bari konona abantu cyane. Ne murabe ku rupapuro rwa 2 mu gitabo cy'imirongo, umurongo 12 aravuga hati, mu bucagucagu mu gitondo kimwe cy'ubwiza Yesu azoza, kandi umuzigo wose uzoremurugwa, amarira ahanagugwe. Ivyo mwavyumvise? Umwami aravuga ngaha ati mu gatondo k'ubwiza, aho ni mu bucagucagu. Yesu azoza mu kuza kwe kwa kabiri, kandi umuzigo wose uzoshigwa hasi n'amarira azohanagurwa. Nje guhanagura amarira yose ku batoranijwe n'Imana. Ntimutinye mukuku muto, Data byaramuhimbaye kubaha bande mwebwe ubwami, kandi azohanagura amarira yose ku maso y'abatoranijwe biwe. Urugamba rwinshi muri iyi si, amarira menshi yagiye araseseka, ariko ntimutinye, ntimuhagarike umutima. Intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje, kandi namwebwe namwe muzonesha byongeye. Ubugingo budapfa buriko burarukira hariya muri paradizo buzogaragaraho ho rizoba rizuka. Iryo nizuka nka Aburahamu, Isaka, Yakobo, twebwe tuzogaragarira ku isi, nuko tuzozamurwa turi kumwe twese kugira ngo dusanganirire umwami mu kirere. Arandika ko ngaha hejuru
mu gihe cy'umuteramyi kigira kane bingana kuva isaha 12 agakwego kugeza isaha 3 zo mu gitondo. Byongeye arandika ko ngo Yesu aza mu bucagucagu mu gatondo kare mu utuzitizo ku munsi w'umunani. Le pasé ahí para que pusieran el na bikurungikiye ngaho kugira ngo byerekane byo mu kanya kugira ngo mubibone biri hafi kuko ni nkaho bimeze nk'ibiri kure. Icyo gicapo ni nka gitoya kugira ngo mukibone. Sinzi ko byamaze kugushikira icyama orere cy'amasaha naho we ashira guhera isaha 9 kugeza isaha 12 ingene iyo saha ayigira ndende kugeza mu gihe cy'igihengeri. Ni kuvuga mu uwo mwanya ngaho aho arahashira ngo mpwemu yera hamwe na William Marion Branham. Imana ihabwa icyubahiro. Ingene bigenda biratahurwa tutahura aho turi, aho we uhagaze uyu munsi ni hehe wari uhagaze ejo. Ubu twamaze gutahura aho twari turi, ariko ubu ikingira akamaro nawe uhagaze uyu munsi. Wewe ugumanye n'intumwa Imana yajyanye, wewe urazi isaha urimwo, ikibanza urimwo, mukirimvu urimwo, ikiringo urimwo, n'ibintu byose bihwanye n'izo ntumwa zarenganye. Uyu munsi turi kumwe n'umukwe mu gitondo cy'umunsi mucyashya w'ikiringo. Mu butumwa bw'isoko kuzamugwa harimo umurongo uri mu gitabo cy'imirongo, aho aratubwira kubijyanye n'isaha byongeye ku rupapuro rw'168 mu gitabo cy'imirongo umurongo 15 ubusa. Rero mu bihe bya Bibiliya bariko baravuga ku bihe by'abateramyi ntibagabura ijoro mu masaha, ahubwo barigabuye mu bihe by'umuteramyi. Hari ibihe by'umuteramyi bitatu: icyambere guhera saa 9 kugeza 12, guhera 12 kugeza saa 3, guhera saa 3 kugeza saa 6. Aho turafise gatatu bikaduha igitigiri 9, igitigiri kidatunganye. Rero duca tugaruka kuri 7 kubwo kuzamugwa, ari byo bizoba nk'uko navyibaza hagati y'isaha 12 n'isaha 3 zo mu gitondo kanaka. Hejuru arandika ko ngo mu gihe cy'umuteramyi wa kane umunsi mucyashya w'ikiringo izamugwa bingana kuva isaha 12 mu gatondo gushira 3 zo mu gatondo, kuko gatatu kugwiza kane ni 12. Icyo ni gitigiri n'urufatiro umushinge. Murabona y abajo también ahí escribe hepfo byongeye ngaho arandika ko isaha 9 kugeza isaha 12 arandika ko 12 kugeza saa 3 mu gitondo, isaha 12 kugeza saa 3 mu gitondo ukuzamugwa. Nibuye rikomeza ifuruka arandika ko ngiye cy'umuteramye wa kane isaha 12 gushika saa 3 zo mu gatondo. Nakandi gace ku ruhande capuri ibihe by'ishengero, ariko igice cyonyene ibice bitatu vya nyuma isaa 9 gushika 12 gushitsa saa 3 na saa 3 gushitsa saa 6 mu gitondo imbere y'umutaga. Igihimba cy'isaha cy'agacerere uhereye igihe umwagazi w'intama ava ku ntebe ya data nk'uwarahari yingingira abantu. Icyo nicyo cigwa cyo mu iki kiyago kigufi cyo mu uyu mwanya, kandi Imana idufashe kubona no gutahura gusobanukirwa mu buryo bufoboye aho duhagaze hariho, kugira ngo twakire ibintu byose bihwanye n'iki gihe, kandi mu kubaha tubandanye twiga ku mwami ingene we agomba kutubona tumeze kugira ngo twakire ku migisha yiwe. We abikora kubw'urukundo, byose ni kubw'urukundo akunda abatoranijwe biwe, kubw'urukundo bakunda nankunda nanje. Igihimba cy'isaha cy'agacerere uhereye igihe umwagazi w'intama ava ku ntebe ya data
nk'uwari ahari atwingingira. Uyu munsi wa gatandatu 20 z'ukw'icyenda mu mwaka wa 2025 aha muri Palmira, Colombia. Ejo isaha zibiri, isaha muri Puerto Rico bavuga ngo la socho, isaha zibiri zo mu gatondo isaha yo muri Colombia, ni saa 3 zo mu gitondo isaha ya Puerto Rico. Rero muri Puerto Rico muzobe muhari hakiri kare isaha 3 kugira ngo dutangure, gutyo tube twamaze kuba twiteguriye kwakira itumatumanako ryo muri Puerto Rico no mu bindi bihugu byose, aho mwihuza na satelite Amazonas biciye no kuri satelite Eutelsat 8. No ngaha naho nyene muze mushike kare, twamaze kumva ibisabwa mu gihe abantu bariko barashika ko bafata ivyicaro. Imaze iminsi ari iminsi y'umugisha, kuko imvura n'umugisha. Julio Angel yarambariye atahuja hose ati igihe ugiye gushika cyangwa uhavuye haca hagwisegenya. Byaratubaye ko mu bibanza bitandukanye. Muri Monterey hari habaye kugaduka guteye ubwoba, twashitse haruzuye. No mu kindi kibanza aho nagiye muri Los Pasos, nariko mu ntambuko nariko nkora zo kurondera visa, hari ukugaduka habuze imvura mu mwaka waheze. Hasika amasiterne, mbona amakamyo y'amazi kugira ngo yuzuze amatangi mu biro by'ahantu ku biro. Izuba ryari riteye ubwoba ngaho. Tuhavuye haguye isegenya, ahantu hose haruzura. Imana ishimwe. Muri Texas twaragiye muri Texas naho nyene. Tuvuye muri Texas haruzuye kugeza n'ahatari bwigere hashika amazi namba. Harabayeho vyongeye n'ibintu vyononekaye, umenga n'abantu barapfuye. Ibyo bintu turabihanganishije. No mu bindi bibanza naho aho twashika imvura itaheruka kugwa, tuhavuye imvura. Ni vyiza, imvura n'umugisha. Ngaha muri Palmira yarambariye, ariko arambarira Mario ati ngaha ati niharigera hahuha n'urume umuyaga, ati imvura ntirigera igwa, ntuhagarike umutima. Imvura taha namba, amatara ntiyigera acika pa, amatara caragenda. Ariko ni vyiza nimuhave mumbaze n'ibindi. Ariko ikintu kimwe turakizi, ngaha hariho abatoranzwe n'Imana, abana b'imfura b'Imana banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, bariko baritegura mu kubaha, biga ABC n'ibitari ABC navyo nyene, indome zose zo muri alfabe, kugira ngo tube twiteguye, tube tugavye kubwo guhindurwa kwacu. Labe ja Colombia ihabwa umugisha. Imana ibahezagire, Imana ihezagire igihugu cyose cya Colombia, kandi byongeye ihezagire abakibayemo bose. Kandi vuba mukora amatora neza, kandi Imana ize iyobore byose, kuko icyo twifuza ni umugisha kubw'iki gihugu cyose. Ni vyiza, Imana ibahezagire, barinde bazigame. Sinzi nimba ari hano mwene data Miguel Bermudez Marine, ariwe dukunda, kandi turashimira Imana ko ari kumwe natwe. Rero nyemerere kuba mfashiye iminota y'iki gikorane yari gukoresha uyu munsi, tukaba dusabikanije namwe uyu mwanya, tukaba tugiraniriye ubusabane hagati yacu, tuyaga ku ijambo. Imana ibandanye idufasha uko tugenda kose. Yo irazi buri kintu umwe wese akeneye, kuko ikintu cy'umwe wese ni ikintu kimwe umwe wese ku mujyo w'umwihariko. Mwebwe muri abadasanzwe kuri yo, nuko rero mwebwe mu bintu mucamo mubayemwo, ibyo ni ibintu wowe wenyine ari ushobora kubijyana ku Mana, kandi Imana izogufasha gusohoka utera ujya imbere, gushikama, kandi no kubandanya wakira algebre
kubandanya wakira imituragaro. Y nos vemos mañana. Imana ibarinde bazigame bahezagire tuze tubonane ejo Imana ibishatse. Mwene data mukwiza butumwa Miguel Bermudez Marine. Muchas gracias. Murakoze cyane.